Karori ingabo z'u Burundi urigera ubona zifata uduceno zikagira beje bagabo mubisanzwe ari foto ntibiba bikenewe cyo baje bagabo barantwe yego urugamba ni rugamba baje bagabo barantwenze bafata udusanga je naravuze ko bafise ubatwara habuze umuvugizi w'igisirikare cyabo ntamubuze umuntu wese umubona yakorotse ku ntuzeye ku mbuga karavuga ibyiwe ukabona uwundi nguyu ukabona wiringoma nguyu ukabona makenga nguyu ukabona barugabo ngo bo muri twigwanira cyanabuze byari mbega iyo uri kuraraba bariko baragira utuntu tw'uducene tuvuge yuko baba bashaka kwerekana abatari muri Kongo canke mu Rwanda tuvuge yuko bariko barerekana yuko iterabwo tuvuge yuko ari nk'iterabwo bivanye n'ivyo baba bariko baravuga ukavuna goma bafite ivyemezo bashobora kuvuga bajya abantu uri kura n'abaraba no ku mafoto reka nkwereke igituma bajya bahungura abajanje hari bantu bo dukurikirana bagende barabe mu ma interview yose ari kuri YouTube nibasanga ahantu M23 iriko iraha ijambo sivyo umuwazarendo avuga ati jewe ninjuko nuko ntigikunda content yose ikora make ujya wiringoma wiringoma ni wavuga ngo twafatanye ngo inkohizi nizi abantu bose barimo bavuga ikinyarwanda naramuza umuwazarendo avuga ikinyarwanda hari umuwazarendo avuga ikinyarwanda sibyo n'ugerageza kuvuga igiswahili abari wa muntu bafashe ku nguvu mugabo nawe nyene sibyo eba sindavyibaze kindi kintu naco intane strategy hari hariho ukuntu hariho ugwaruka mu Rwanda kwinjizwa mu gisirikare mugabo ntirushoke gwinjira mu gisirikare direct ugaca rujanwa muri Kongo bagaca baraba rero bwa bwoko busa n'abawazarendo Hello guys, mumeze neza so ni link Arlene Alou comme d'habitude comme d'habitude mesmo seri gwamenye musuma no maso yinyana les amis aujourd'hui murabona yuko turi kumwe n'umusisanguzi wanje ariwe Liam Promoter bonjour ça va bien meze neza cyane gose nawe urakomeye ndakubona ibintu ni sawa n'amafusi so ni wanene hari ibyo nshaka ko tuyaga uyu munsi ariko imbere yuko tuyaga maze kwanza mwene navyibutse nivyo ndikunda kubwira ariko imbere yuko tuyaga kubera ko mfise ibibazo byinshi biteye amakenga abantu eka nandi ubwanje bene amakenga dushaka ko dusesangura uyu munsi tubanze kwanza twakire mu bwami bwa link Arlene Alou turakwakiriye wisange Merci beaucoup. Reka ndamutse abantu bose badukurikirana abari mu Burundi hanze y'u Burundi turabaye mwaramutse namwiriwe biravana umwe wese naho aherereye. Ego nizere ko mumeze neza utameze neza abandanye asenga Imana. Ariko nizere ko mwaraye neza. Mbe burya kajambo waraye neza. Kararyoshe. Menda kubaza ijambo kuribwira waraye neza kuribwira umuntu mwaryamanye. Cyangwa mwararanye ku gitanda kimwe. Biba bikenewe cyane. Biba bikenewe kuko ukira muntu hajyanye gana hamwe muryamanye mu muntu ziba ziri hamwe ego my friend abantu bari ko baradukurikira babyandike muri commentaire ego biba bikenewe umuntu muraranye mu nzu nk'ubu batoyi bawe erega indoto bene wanyu uretse impamvu bavuga ngo waraye neza babaza umuntu waraye neza mushobora kuba mwaraye no ku gitanda kimwe washaka umuntu akakubaza ubyibutse waraye neza okay abariko barabikora burya je mvugishije ukuri kubwira umuntu nka mutoyi wanje cyangwa mukuru wanje ati waraye neza twaraye mu nzu imwe cyane menga hisi hariho n'abataramukanya c'est ça mwaraye mu nzu imwe ni byiza canke ni bibi tuje umuntu avyuze kubera ko aba yaramutse n'Imana utabuzi gahunda ziwe utabuzi ibibazo vyiwe uramubaza bonjour waraye neza c'est simple kandi ni byiza cyane nizere ko abadukurikirana nabo baraye neza baraye neza antuka ko baraye neza warinze adukurikirana agakurikirana ubwami bwa link Arlene Alou urubuga rwa link Arlene Alou aba yaraye neza baraye neza cyane aba yarahezagiwe kabisa je meze neza
mugabo umwe tuvugana hari abantu bataba bameze neza tubifurize imisuhuko ego myiza cyane ku bagwaye ku batameze neza ku bagutse gusa ingwara zose zitandukanye hari ikintu maze iminsi mbona kwice no kandi ngoma negure turakeneye abantu badusapotinga iyo dukoze ibintu bamubiraba mukabitwereka ko mwabiravye mukadusapotinga parce que urabona ko dufata umwanya munini tuko turabaronderera inkuru ego ifo mutwereke namwe ko mudushigikiye ibiganiro tubaha mukabitora mukabisangiza abandi sesa bituma tuguma tuza ngaha dukora everyday na cyane nuko rero so reka rero tubanze duce agafaranga akanoti muri kibonobono murazi yuko tuba dushushe mu kugira nte muri unaskoki amafaranga shiramo umutahe wironkere itunga wibonere muri unaskoki vraiment witware kandi nabonye ikindi kintu naco ubunye baravuye ku mutahe w'ibihumbi 12 bashobora gutwara n'ibihumbi 6 bakakwakira amafaranga ibihumbi 6 niyo batanguranye kera kubera ko tuvugishanye kuri my friend kibona ubona ubu kirakomeye ego cyane gose kubona basubije ku mutahe wa simire no kugira ngo mubandanye muba ironka abanwanyi benshi ihangiro ryabo ariko igihe cya gatatu c'abarundi kirimo ikibonobono nibaza yuko abatahura batahuye kandi twumvikanye muri rusange si sawa reka rero twibukanye yuko jewe iyo mbonye kuri Linkarlen Ado TV ubu mbonye no kuri Nick Drip Shop TV Nick Drip Media habo sinze ko bahinduye Nick Drip Shop kera yitwa Nick Drip Shop kera ni Nick Drip Shop ko narayikoreye ko les amis nditse we baguma banyugiraga contrat ni ibintu biryoshe Zami erega wisiga amavuta ya kimonobono nta muntu numwe atokuyumvamo nta muntu numwe atokuyumvamo nta muntu numwe atogushaka ko mukorana kuko ababona ko uri sage uri cool n'amavuta atari mugisha akuri mikoshi yes so nizami reka tugende rero uyu munsi tuvugane ibibazo umwe wese yo afite ko amakenga zijeje nyene naciyumviriye nawe wacanditse wonyene waciyumviriye turi ku bwinshi kandi ni benshi bagifise ko amakenga Liam Promote hariko haravugwa yuko M23 bariko baragerageza kugira utuntu tw'utumedia utuntu tw'uducano hamwe n'ijya ntuzenya mbe ninde ni twigwaneho okay mugaje no vuga twigwaneko kuko ni kirundi we bavuze mu kirundi ariko mu kinyarwanda ni twigwaneho mu kinyarwanda ni twigwaneho reka rero udusasangurije ikintu mbega uri kuriyumvira abantu deja bari mu ntambara bariko baragwana kugira utuntu tw'uduceno birakenewe ubibona gute wewe so ikibazo ciza cyane ciza gose ariko sane bibutsa no kuvuga ingwano ya M23 iri kuri social media rikumbuga ngurukana bumenyi nahandi kumbuga ngurukana bumenyi M23 urugamba yarutsinze kera kabisa kuri nani Apotre Mbayaga niwe yavuze akana ati burya rero ati bayitemo kubagurira amakamera ara place y'inkoho babagurira amakamera bakore urumva amakamera ab'inkoho urumva abagurira amakamera ab'inkoho kubera ko biraboneka ko ariho bari for akarura ingabo z'u Burundi urigira ubona zifata uduceno zikageje beje bagabo mubisanzwe ari foto ntibiba bikenewe cyabaje bagabo barantwe yego urugamba n'urugamba baje bagabo barantwenze bafata udusanga je naravuze ko bafise ubatwara habuze umuvugizi w'igisirikare cyabo nta mubuzi umuntu wese umubona yakorotse ku ntuzeye ku mbuga karavuga ibyiwe ukabona uwundi nguyu ukabona wiringoma nguyu ukabona makenga nguyu ukabona
barugabo ngo bo muri twigwanira cyanabuze byari mbega iyo uri kuraraba bariko baragira utuntu tw'uducene tuvuge yuko baba bashaka kwerekana abatari muri Congo canke mu Rwanda tuvuge yuko bariko barerekana yuko iterabwoba tuvuge yuko ari nk'iterabwoba bivanye n'ivyo baba bariko baravuga. Ikibazo ciza cyane gose rega n'iterabwoba kubera ko ntumbizi ko mino misi ingwano zibera ku mbuga za M23 ingwano zibera ku mbuga za M23 kubera ko M23 warabonye ko iri gihe yafata Bukavu na Goma bafata ama video kuvuga M23 dufate n'igisirikare cy'u Rwanda muri rusange ko M23 n'igisirikare cy'u Rwanda cihinduye M23 barakoresha cyane imbuga ufate imbuga canke media bayifata nk'igikoresho kuri bo gihambaye cyane c'est pourquoi ubona ibintu byose babikorera ku mbuga ibintu byose uva propagande zose zibera ku mbuga ariko ugiye ukaraba neza ku rugamba kuri tele usanga atakirimwe niki kwemeza ko atakirimwe urabona ko mu misi yahera bagifata Bukavuna Goma urabona ko ari miji bafatishije amafaranga giturire kugenda bakavugana n'abantu akira amafaranga mwe mukagenda muraseda gusa tuvyibutsanye yuko niyo batiyamiriza ujya mu bene mu ujya heruka kuja hajya hari iyo batamwiyamiriza asha bamwita gasita iyo batamwiyamiriza asha na uvira baba bayifashe baravuga ko ajya ari amwe mu ntuzenya mu ma technique umva kuvuga nk'ujyanya ko bari bamuzanye hajya yaca seda niko bakora umva bamukubita inota bavuga ati rero wewe mugabo tuvugana n'abaofisiye bawe uce mugabo n'ubundi nticyari gukunda kubera ko hajya uvira nubwo bari guseda igisirikare cy'u Burundi kiri maso na cyane ntibyari gukunda ko bahafata nego navuga rero urabona uravye ukuntu bafashe Bukavu na Goma biraboneka neza ko hakozwe igiturire kubera sinibaza ko uvira yoba ifise inguvu kurusha ijya miji yose sivyo tubona neza ko ari bintu cyari byarapanze cyane rero bakoresha ama media cyane urabona ko barageze gukoresha ama media gushika naho tubona ko uribuka ko baskovya mutesi bose bagenda kuri tele baraje kuri tele bagenda kuri tele kurondera inkuru content urumva bagashika hari ukabone barakora film ukuntu ariko bararasana rero kuvuga iki niterabwoba kugira ngo abantu cyane iterabwoba barikora ku bantu abajya abanyagihugu bato cyane kuko nka wewe ndazi ko ucubona strategy ariko ku bantu bakenya hari umuntu asoma inkuru akacifata ko nyene inkuru akayisoma uko nyene yaje urumva akayisoma ati uno munsi kamingira hiye none ntuzi yuko bavuga ati uvira barayifasha sivyo canke ngo bagira bayifate siko abantu benshi baragize ibintu by'ama stock mu nzu ati ko uvira ifashwe natwe turatewe abarundi baragize ama stock mu nzu kubera iki bafata inkuru kujya nyene ntibazi kwanaliza nongere shimire kukuru mwaciye muhaguruka kuko burya mwe iyo mudahaguruka umutangure kuvuguruza ibinyuma hajya propaganda ya media yari yakunze kubera ko media irashobora kukugumura urashobora kwandika wewe urashobora kwigira post yawe wicariye ngaha ikagumura umuntu ari muri etazi agahungabana akavuga ati n'ibiki none sesa yego cyotize turaraba usanga bayijyamiye muri chambre yi ajyamye agaramye n'amaguru kuyanga agaposti gusa namwe muca musa abantu ibihumbi n'ibihumbi baragumutse rero kuvuga iki rero M23 ifata media nk'igikoresho gihambaye cyane gose urumva rero ntibibakange twe tuba tubizi tuzi ko ari ibintu nyine bariko barakora kugira ngo bahume amaso abantu canke abantu babagumura ariko twovuga ko abantu batuza barakurikira ibintu bipostinze canke basomye ku mbuga baza bagashishoza icyo udatahura ukegera nka wewe ari ukizi kuvuga ati ibara bije bintu nabonye post VIP bimeze gute ja ibintu nk'ibyo nyine so hari akandi kabazo nagenda kubaze Liam promoter turiko turaraba no mu bintu biboneka mugabo biravugwa
biravugwa yuko M23 iriko irinjiza ugwaruka rukiri ruto cane abana bakiri bato gose mu gisirikare mbega ico kintu cyo kivuga ku iki au contraire M23 yo ivuga ko ari abawazarendo buba bishikanye muri M23 ariko siko biri kubera ko abantu begereye hafi yaho M23 imaze gufata baravuga neza yuko abana batoye no kuvuga bariko baragerageza kwinjiza abana mu gisirikare bivanye nuko baza kumuhana bakakubwira ati umaze kuba uri umuntu nyene ushobora gufata inkoho bakakubwira ati turi nko uje kugwana babatwara ku nguvu wanse barakwica ibyo ni ibintu abantu bari bukavuna goma bafite ivyemezo bashobora kuvuga bajya abantu uri kura n'abaraba no ku mafoto reka nkwereke igituma bajya bahungura bajanje hari bantu bo dukurikirana bagende barabe mu ma interview yose ari kuri YouTube nibasanga ahantu M23 iriko iraha ijambo sivyo umuwazarendo avuga ati jewe ninjuko nuko ntigikunda content yose ikora make ujya wiringoma wiringoma ni wavuga ngo twafatanye ngo inkohizi nizi abantu bose barimo bavuga ikinyarwanda no hari umuwazarendo avuga ikinyarwanda hari umuwazarendo avuga ikinyarwanda sivyo n'ugerageza kuvuga igiswahili abari wa muntu bafashe ku nguvu mugabo nawe nyene sivyo eba sindavyibaze kindi kintu naco intane strategy hari hariho ukuntu hariho ugwaruka mu Rwanda kwinjizwa mu gisirikare mugabo ntirushoke gwinjira mu gisirikare direct ugaca rujanwa muri Kongo bagaca baraba rero bwa bwoko busa n'abawazarendo abusama yari menshi gose bwa bwoko busa n'abawazarendo bagaca bavuga ati tikumba abantu basa nabariya cyo byo cyase kuvuga no kuvuga ikirere nta muntu ufite M23 yaratsinzwe ufite M23 yaratsinzwe muga kubera ko yatsinzwe iracihagararako iracihagararako iracabona ko byose bishoboka ariko ntigikunda umuzungu yaramaze kubata umuzungu yaramaze kubata ibyo byose bagomba bavuga ngo dukeneye uvira ntibikunda inguvu zaraheze urumva inguvu zaraheze kubera ko mu minsi yahera inguvu zabo zara amafaranga ubu rero bose baramaze kubakagura kubakoresha inoti hariya muri Kongo hari muri sentare ya Kongo hari abantu bariko baraburanwa kubera inki kujya biturire c'est ça nuko rero abantu bari kwariza mu gisirikare n'abana ba Kongo bafashwe ku nguvu hakabaho n'uwundi mugwi u Rwanda uri kurinjira mu gisirikare ariko bakaca ba selection bakaca batwara hariya bakaca bazana amakamera bakaca bashira hajya bakaca bakubwira ngo ngo ashawazarendo buvajyanye ufite bafise amayeri menshi bakoresha ibintu byabo ibintu nivyo nuko bimeze ufite dizamije ndanyuzwa vraiment so rero ari kunyurwa vraiment turanyuzwe kandi merci beaucoup tubibutsa yuko mutegeza kugira ante gukurikirana channel ya yanda vuga Nick Drip Media ifo ko nawe uzurabivuga na Nick Drip Media muze murayibuka yuko ariyo ni channel ya bene wacu Nick ariko arakorerako akongera agakorera no kurubuga kuyiwe umva ivyunguka nyene tuguma tuguma twariye twavyibusha murabona yuko natanguye no kuvyibura Imana igira neza natanguye kugira iki ega ntawakoreye Imana yamaramaye sibyo none nawakoreye Imana yamaramaye nta mwana w'Imana yigera bavuga gute yigera ashika abumushenzi nta mwana w'umusenzi yigera abumushenzi Nick Drip Media turi kumwe nayo turayikunda cyane namwe muyikunda post ko nanjye ndayikunda nageze kwibakundisha ko namwe mufise ku mutima mutegereza kugira ku mutima nkuko nanjye mufise ku mutima dusaba abantu bose bari ngaha
bashobore no kugenda kuri Nick Drip Media bashobore nabo nyene gukora subscribe kugira ngo na cane kugira ngo ubutumwa tuzoza nabwo nyene turahacisha bazorabubona ari benshi cane gose kabisa. So love you so much. Ciao ciao.